hari umugenzi wacu yatwangikiye kuri WhatsApp tubaza ukuntu dushobora gutora link ya page Facebook. So okay, so reka rero tumwereke ukuntu bikorwa. Reka tubize kwanza audio yiwe hanyuma dushobora kumwishura. No kuvuga yuko je nkeneye link ya page, apana link ya video, nkeneye link ya page niyo nkeneye. Ego Sari nizere ko mwese mumeze neza muri kubona Naason Light on kuri micro za Naason Star Time muri Naason Star TV muri mu kiganiro Creator Tips. Okay, so rero reka ndabereke step by step ukuntu ushobora gutora link ya page Facebook. Bonus ndababwira ngo Facebook, YouTube, ukuntu batora link ya channel ya YouTube, ndabereka ukuntu na TikTok, ndetse ndababwira no ndabereka ukuntu utora na link ya video cyangwa ya content kanaka kuri Facebook canke kuri YouTube. Okay, mujane nande gatano kuri gatano. Katuhere kuri Facebook, muri kwakoresha Facebook Lite. Okay, iyo shitse muri Facebook ucuca ngaha umuntu habona ha no tuja. Okay, wait, naro yabivaye na connection. Okay, so ucuca ngaha kuri ubudome butatu ngaha ugafyondako, then tuno munsi ino munsi no copy. How heje copy link ya page Facebook. Hatucha tuta muri WhatsApp urashaka tuta upastinga ni link ko muntu ukayipastinga akayibona. Okay, okay, katuje mugihe dukoresheje Facebook nayo iga Facebook ya care ya blue. Okay, mara yuguruke. Okay, wait, okay, dukoreshe iyi okay. Sawa, mucamuji no habona kuri aka gafoto gafyondako, then ucujina hejuru ino hejuru kuri ubu butatu gafyondako. Okay, karura ko vyuguruka murora bivanye na connection. Ucu scrolling no munsi ya munsi kushobona page link fyondako aho heje gukopya ukaca ngaha kuri ari umuntu ashaka guha ugapastinga iyo link akayibona. So okay, aho tuhejeje ukuntu ushobora gutora link ya Facebook page. Reka tubereke ukuntu rero ushobora gutora link ya video cyangwa content uba post ibi posted kuri Facebook. Uraja kuri Facebook nk'ibisanzwe. Okay, tuacha Facebook nk'ibisanzwe tukashije umunsi tukaraba par exemple tugomba gutora link y'iyi content iyi. Okay, iyi content iyi. Okay, ucuja ngaha kuri partage aha. Okay, kuri partage ucuja ngaha munsi ubona hari copy link yabiheze. Ari umuntu yihereza utugenda kuri WhatsApp ukayimuhereza ugapastinga ya link yawe ukuye kuri Facebook ukayimuhereza akagira ngo aze koroherwa. Aho yari party ya mbere ya Facebook. Tujye muri YouTube naho murinje muri YouTube nk'ibisanzwe. Okay, twinjiyeyo ucuja kurondera nka YouTube ugomba gutora page yayo. Tukate nk'urugero Naason Star TV. Okay, Star TV. Okay, uguruka nuko gukora subscribe kuri Naason Star TV hanyuma ukajayo uyugureye turi muri dashboard ya Naason Star TV. Ucujino hejuru ino gafyondako ucuja kuri partage kuri share hanyuma ukacuca kuri copy link. Okay, hanyuma ari umuntu urungikira ukayimurungikira ya link. Okay, aho umuntu aza kubona iyo link acagiye ko direct kuri YouTube yacu kuri channel yacu. Okay, yugurutse murabibona turungika. Okay, tugaruke urabe ukuntu ese ni gute none tuza gutora link nayo link ya video kanaka nk'urugero nk'iyi video. Okay, video wanzuri mkiangu tuone copyright. Tema mzundana akasia ni tamtaja Arisuke ukere. Nya natuni. Nitahuri. Wayo mugore washa kurondera wa muntu akacumuhereza.
ahubwo gutanga link ya video ya YouTube. Okay, iyo ibikiro irajayo hanyuma ukarungika. Okay, turaheze deuxième partie, tugende muri partie 3 ya TikTok. Okay, muri TikTok uracyonda ko ngaha bisanzwe inje muri TikTok. In the name of Jesus, every devil got. Ucyonda ko twandike video obo. Okay, tunamutoa huyo video obo. Okay, bara bivanye na connection turarorera yoguruke. Okay, ngiye tumutoye video obo nguyu yo muntu tumaze gutora link tucyandako hanyuma mutibagira ko tumufollowinga kwa byiza kurusha tumaze kumufollowinga. Okay, yeah, so ututa ina hejuru ku budomo butatu ina hejuru batondako kutino kagenda ukevu gusa tubona handitse copy link ngaha copy hanyuma ukatuta kurungikira umuntu ushaka. Okay, no wait, sonda ko copy link hanyuma ukaza kuri wa muntu ufanze dokote. Okay, TikTok. Okay, hanyuma umuntu kumuhereza nimba ari video naho ari video dushaka guta. You don't have no reason. I'm bold as a lion. I don't see. Look at the power of money. Look, son, this is the power of knowledge. If you have knowledge, you can move forward. Father, how will we go to the other corner of the mountain? If you have money, you can go anywhere. Look at the power of money. Okay, ushumuhereza linki ya video watoye. So nuko rero mubonye ukuntu bashobora gutora linki ya page, linki ya content. So nimba byakuryoheye, nimba iyi content wari uyikeneye, atagusaba ukore subscribe kuri Naason Star TV, utibagana gukora follow kuri Facebook naho nyene na TikTok ni Naason Star TV, na hose ni mbuga zose ni Naason Star TV. Mudu following, mudushigikire, mwakone na Naason kuri micro za Naason Star TV, kuri mu kiganiro Creator Tips. Merci beaucoup.